Tina kuberewe cyane. Merci chérie. Ariko naga shopping gasanzwe. Aya masaha uvuye mu rubanza rwande kuberewe. Atari biraka bidukwiye muhira ahandi twoja ni he. Sha nukuri nta handi. Nako wajuberewe cyane. Ndabona James agufashe neza. Uratesa kweli. Uti James? Ibiraka mazemwe iminsi. Ntayo kwifata neza yararimo. Ndi muri shopping sha. Mbega wewe koresheje iki? Jesse no kwishinga da. Nafashe ngira agastoke mu nzu. Ayasigaye dufata dukora umugambi ushobora guteza imbere umuryango. Nagira umugabo niwe serugo. Siwe biraba. Hoho uwo mugambi wakoze ni nyabagi. Niwe serugo. Ariko byose ntiyo byishoboza. Bisaba ko dufashanya ngemba nayaguyeko. Hama umugambi twaricaye turimvira ico twokora kugira duteze imbere umuryango kandi vyagenze neza. Oya. Reka ndakurangire ahantu ugura ibikoresho byiza byo kubaka. Byose birahari. Byose birahari. Amatuyo, amafera beto, amakaro, amabati n'isima, ukene n'abanjenier barahari. Babyigiye bazi gucapa neza. Reka ndaguhereze madame aguhe adresse. Oui, allô? Hitwa AZ Plan. Urabona ushitse kuri rond-point ya Metalusa. Ucukati iburyo bwawe. Ugiye ku isoko kwa Siyoni. Ni nko ku metero ijana. Okay. Umvise ko horoshe. Sawa turasubira. Turasubira. Chérie, ngo yaheze. Shaka amafaranga. Ushaka amafaranga? Ushika ubu sindamenye icyo ukoresha amafaranga yawe. Uzi icyo nzi urakora. None habaye iki gashere? Ahubwo wewe mbwira. Habaye iki ku kazi wanyu? Ni muhembwa? Kwiri kumva jijuko. Sikuvuga ko nazi ko ndumutwe w'urugo. Kandi nagukoye nzi ko nzanye umufasha, dufashanye muri byose. Kugeza n'ubu sindatahura. None ivyo bihuriye he n'amafaranga yawe? Jewe shaka usigurira ukuntu ukoresha amafaranga uhembwa. Cyangwa umbwire aho yashira. Kuko ndabona ko byose ngaha ari je ndabikora kandi uhembwa. Ico gituma. Ntabibona. Usigaye uyamuta nashaka. Okay. Reka ndagusigurire uko nkoresha umushahara wanje. Icambere ndagushimiye ko ataje dakubana mu rugo. Ukuri ibintu byose bimeze neza. Hama amafaranga yanje ndayakoresha. Usikosa mfise nuko nabikumenyesha.
ko atavyo nigera mbona uyakoresha iki? Ndagira shopping kandi sinase ko atamusohorera, ariko kandi ari izindi ziba zigezweho muri ako kanya gace bisaba ko nkora ku mushahara. None kubikora utabimbwiye kugira ngo tubije inama. Je mpora mbona nawe atacumbaza aca nibazako ayiwanje ata mugambi yafitiye. Sawa, guhera ubu rero na shopping nta kintu wemerewe uyakoresha tutagiye inama.